Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu himwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rasubire ndabaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Akaba hari amakuru cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politiki na cane mu mutekano ngaha mu Burundi, umusirikare umwe mu gisirikare c'u Burundi FDNB akaba arasiwe ku rugamba. Kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye yakiriye inkuru y'agashavu cane, mu gihe kandi leta y'u Burundi yinjiye mu ntambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ko Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje abasirikare baba 10,000 muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bagiye gufatikanya n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC guhangana n'imigwi itwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru kandi ku rubuga nuko kuri ubu ngubu imigwi itwaje ibigwanisho iriko irajabuka yinjira mu kibira mu Burundi, ndetse kuri ubu ngubu umwe mu gisirikare c'u Burundi FDNB akaba asize ubuzima. Ni inkuru ibabaje cane, ni inkuru ishavuje ku gisirikare c'u Burundi, mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi babandanya bidogera na cane abafise abana babo bajanwe mu gisirikare ko abana babo bandanya kugandagurirwa ku rugamba rw'imirwano kandi ataco ngo bariko baragwanira. Bagasaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye gufata ingingo agakura abana babo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bivanye nuko ataco bariko baragwanira. Ni mu gihe kandi Perezida Ndayishimiye we avuga ko ngo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo gari umutima wo gufashanya hagati y'ivyo bihugu vyompi. Ariko abahinga mu vya politiki na cane bakurikiranira hafi ivya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bavuga ko ngo hoba hari umugambi ukomeye wo guhanahana inzahabo hagati ya Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Kongo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kugira ngo amurose abasirikare bamufasha kurwanya imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Tukiri mu Burundi kandi na Kongo, igisirikare c'u Burundi kibandanya gutakaza bikomeye abasirikare. Ku Bujumbura kwa munani Kigarama uyu mwaka kuva muri ntwarane 2023 abasirikare b'u Burundi ba FDNB barongetswe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baguma batakaza cane. Hafi buri ndwi haratangazwa abapfuye canke bakomeretse. Mu gihe kandi intambara y'umuhari witwaje ibigwanisho ukaba rero uhanganye n'igisirikare ca Kongo FARDC. Muri iyi minsi iheze kandi gusa abarengecana baramenyeshejwe ko abakomeretse 87 muri bo kandi ngo bakaba bari mu bitaro vya gisirikare yo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Mu gihe kandi ubutegetsi bw'u Burundi buguma mu gacerere kugira buriho kandi biriko biranononekara cane by'ukuri. Hari kandi abashinga intahe bavuga ko hari amaziko ngo aba mu Kimenyegero kuvura mu Kinyegero abakomeretse, kandi ngo igisirikare naco kikabandanya intambara nk'uko umengo n'itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, nubwo umubabaro n'abapfuye biguma vyiyongera. Kubwo abamenyesha makuru bimbonesha kuri yacu bari ku bitaro vya gisirikare mu Kamenge bavuga ko abakomeretse bariko baravurirwa mu gisata c'indembe hamwe ndetse n'igisata co kuvura indwara zisanzwe. Biroroshe kubamenya, abenshi bambaye imyambaro itukura yo kwinonora imitsi, abenshi kandi bafise amaboko ariko kandi amapasuma, niko bivugwa n'umwe mu bamenyesha makuru bacu ari ngaho. Ubukene bw'ibitaro ndetse n'ibitanda no gusangira igitanda mu kuryama. Ivyumba bibiri vyakira indembe bivura indembe biruzuye, igitanda kimwe kirashobora gusangirwa n'abagwayi bashika 3 bikavugwa n'uwundi mumenyesha makuru atashatse kwidondora. Bamwe mu bakomeretse bajanwe muri Défense contre avion passive hafi y'ikibuga c'indege ca Bujumbura ahazwi nka Guantanamo
ahabikwa n'ibiziga kubera hoho haba hari ivyumba bikanye. Abandi kandi barongezwe mu bitaro vyigenga nka Tanganyika Care Polyclinic. Igitigiri c'abo 87 ni ic'abari mu Kamenge gusa. Igitigiri c'abakomeretse ni kinini cane. Abapfa ni benshi ku rubuga rw'intambara muri Sud Kivu. Kuva wa mbere kigera mu mwaka abasirikare benshi b'abarundi barishwe mu bice vya Rubarika, Mitambiri, Katogota, Ruvungi ndetse na Sanga, aho intambara bivuga ko zikaze cyane. Bamenyekanye cyane ko yishwe harimwo Lieutenant Colonel Atanazi Minani, ni umwe mu ntwazangabo nkuru y'igisirikare c'u Burundi ipfiriye muri iyo ntambara kuva Uburundi bugiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku mugaragaro. Ku munsi w'Imana gusa abasirikare bashika 7 barishwe ni Sange nkuko amasoko yaho abivuga. Ayandi makuru kandi ataremezwa avuga ko hashobora kuba hamaze gupfa abarenga 30 kuva ukwezi gutanguye. Nta tangazo rya leta rirashikirizwa. Ababibonye bavuga kandi ko hari ibiziga bihambwa vyihuta rimwe na rimwe imiryango itabimenyeshejwe. Hari kandi n'abavuga ko amakamyo ya gisirikare aja kurondera abo mu miryango mwijoro atansiguro zitanzwe. Ku biziga bitahukanywe bigoye kumenyekana imiryango ihari mu gihe kandi ibiziga bishitse ni iyo ngo ishobora kumenya uwapfuye. Ni ijambo rivugwa ku maziko ritegurwa n'ibiro bikuru vya gisirikare. Kirazira gucisha mu kanwa Kongo, nuko niko bivugwa n'imiryango yahekuwe. Ishumbusho y'akababaro nta wuzi ko zizotangwa ku bapfira muri Kongo. Igihushane ku basirikare baguye mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia. Imiryango iranka ishumbusho iboneka kandi izwi miliyoni 100 z'amadolari agaburwa hagati ya leta ndetse n'umuryango. Nta na kimwe kizwi gikurikizwa ku basirikare bariko barapfira muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ibi biratesha umutwe imiryango imaze kubura abayo. Muri Kigarama 2023 abasirikare 272 b'abarundi base kuja kurwana na M23 AFC barafashwe baracirirwa imanza. Bamwe barakatiwe gupfungwa ubuzima bwabo bwose. Ubu bari miwero rijya Murembwe mu manuko gushira uburengero bw'u Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aremanga uko kurungikwa kw'ingabo. Ku nshuro nyinshi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yama ashikikira ko ngo kuba abasirikare b'u Burundi bari muri Kongo vyerekana umutima wo gufashanya mu karere. Muri Kigarama 2023 yavuze ko ngo ni ibisanzwe ko abasirikare b'abarundi bapfira muri Kongo kuko ngo barasinye ngo bakora akazi. Ariko kandi yerekana ko ikibazo c'umugwi witwaje urwanisho uguma utera intambwe ari ingorane ziri ku ndongozi za Kongo. Ni Kongo itegerezwa gusigura ingene abagwanyi babandanya kwigarurira ibice mu gihe kandi twe twagiye kubafasha. Uburundi burafasha gusa. Umuhari witwaje urwanisho wo urabandanya kwigarurira uburere butandukanye. Yongeye kandi gusubira mu ntambara kuva mu ntango za 2021. Ubu ikaba yarinjiye urunani AFC rwa Colonel Nanga yahoze arongoye seni ya Kongo. Asaba kandi ko hoba leta igizwe n'ibihugu byigenga. Uwo muhari kandi ubu uramaze kwigarurira ibice bikuru vya Nord Kivu na Sud Kivu hamwe ndetse n'utundi duce turimo ubutare bwinshi cyane. Kinshasa yagiriza igihugu kibanyi cy'u Rwanda gufasha uwo muhari mu guhungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, mu gihe kandi leta y'u Rwanda yo idahengeshanya guhakana ivyo yagirizwa yivuye inyuma, ikavuga ko atahihuriye n'umugwi witwaje urwanisho mu guhungabanya umutekano wa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kuri ruhande kandi leta y'u Rwanda nayo ikaba yagiriza leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi gushigikira umugwi witwaje urwanisho wa FDLR ndetse no kurosa ibirwanisho, impuzo ndetse n'ibindi bitandukanye mu rwego rwo kuwuha ingufu kugira ngo bandanye uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Igisagara ca Uvira kiri ku birometero bikeye uvuye i Bujumbura.
ibi bishobora guteza akaga gakomeye igihugu c'u Burundi ko gishobora naco kwinjira mu ntambara. Kuwa gatanu vya muzinga by'igisirikare n'igipolisi byarabonywe ku rubibe n'aho bamenyesha amakuru bimbonesha kuri yacu. Ingorane ziracibonekeza mu Burundi kandi intambara isa niyegereza imbibe z'u Burundi, ibintu bishobora gushira akaga gakomeye ku gisirikare leta y'u Burundi nk'uko amakuru ku rubuga naho ndetse abishikiriza. Mu yandi makuru kandi unyarukiye ku makuru y'ikimenyesha makuru ca Ejo Heza cyo kwa 24 Nyandagaro y'umwaka, eho gifise umutwe ugira uti abahanuzi b'ibinyoma bama bahinyuka. Yari icabona cingene abagabo bamye babyifatamwo igihe cose hagize uhemukira Muharitse Ndefudire inagoheka n'abagumyabanga kuva mu bihe by'urugamba. Suko we yari akomeye kurusha abandi, icatebeje ingingo y'abagabo nuko we yari amaze kwambara imitamana ibiri w'umuganga ndetse n'umukuru w'igihugu. Inararibonye z'abahumure bo muri Afrika ndetse n'ibindi bihugu bamye bafata mu mugongo Muharitse Ndefudire mu guha impanuro z'urugamba abagabo bari bawuhagarariye kugira ngo bashobore kushikana ku ntsinzi. Barahanuye abo bagabo ko integuro zo guhana uwo muhemu zogenzwa gahoro gahoro, kuko uwarinze yambara umutamana w'umukuru w'igihugu aba yamaze gutera indi ntambwe, ntuba ukimuhana nk'umunyamugambwe gusa. Kubwo niyo kandi yatangura kwikubita mu gikiriza yiha amazina adasanzwe ayatamika abakinagizwa biwe ngo bamuririmbe bamushimagize banamuninahaze kumwe abatsinze urugamba bivuga amazina. Kubwo agahimbo kabi no kwiyumvamwo inkomezi z'uruhendo ntiyatenye kubahuka Imana, atangura kandi gutekeza abakinagizwa biwe ngo bahindure amajambo y'Imana bayasubirize nayiwe bwite. Aho Imana yavuze amateka y'intumwa zayo ngo nyeranda, arahafuta ashiramwo amazina yiwe yerekana ko atayindi ntumwa ikwiye kuvugwa keretse we, kuko ngo inkuba zibiri zidashobora gusangira igicu, bivuze ko atawundi yari kuvugwa mu byubahiro we ahari. Uhindura amajambo y'Imana ukayashiramwo ibyifuzo byawe ni icaha gikomeye Imana yahaniye ibihangange by'abami babayeho kuva kera. Ariko twese turazi ko Imana mu guhitamwo uwo ituma ku bantu bayo yaraba umugororotsi atakanenge na kamwe wamutorako, ku buryo niyahagarara imbere yabo yamutumye ko bataza kuronka agasembwa ngo bamutorako ngo bace baba icitwazo co kutamwumviriza. Ubona ko atabantu batabura ivyitwazo. Yaba kandi yashaka gutanga ubutumwa ko ngo abo bagandaguwe n'inzego yatumye ari nko gukuraho imicafu kugira ngo asukure igihugu. Yibagira kandi ko abo yoba yashatse yatsa ubuzima baba ababyeyi basize ipfuvyi, ari abana ahekuye ababyeyi canke abashinga ntahe n'abakenyezi basize abapfakazi. Abakinagizwa n'ibikibutso vyiwe bobo icari kibaraje ishinga kwari uguseha utwo bitamirira ibyo kuraba ako ariko ararenganya cyangwa se arengera akarimbi Imana idufise ko ububasha twese, ibyo ntibyamuraba. Baramubyinira bakamuninahaza bakamukengurukira ku byo akora, naho kuba ukukaraba amaraso ya bene wabo. Ntarusha kwihangana Imana, ariko kandi nayo irafise aho ukwihangana kwayo kugera. Kandi iyo Imana ishatse guhana ikiremwa cayo carenze akarimbi, irafise ingabo zayo hirya no hino kw'isi. Abagabo bamaze kwicara rero kugira ngo bahe intumbero ico gikorwa,
co kwigizayo uwo musotoranimana ntahave akwegera igihugu n'abeneco baraciye irya nino ikijanye n'ivyo bihwiji byambaye ibara mu gushigikira inkozi y'ikibi. Bagasanga kandi bivanye n'ishavu abarundi bari bafite ngo uwabacuze ubufuni na buhoro agatako akabahekura arakoresheje ibihweba vyiwe. Nihatangazwa itsinzi y'ikibiriraho hariho abarundi bazotwarwa n'agashavu bagere ingere ku yindi. Uwo mwihwezo abagabo bawukuye ku vyagira bibe muri 2015 aho hari bamwe mu barundi baza bamaze kugabura ibihindizo mbwa kugira ngo babagawire ibisiga imihimbiri kandi ngo yari imaze igihe ibabuza guhema yitwaje kwegamira ubutegetsi. Abagabo kandi barabonye ko byogorana gusigurira abarundi bafise ishavu ko ihorihori rimara umuryango, baca biga ukuntu iyo mpinduka yo kururuswa mu barundi buke buke ahinduka kumwe kandi abarundi bakisanga ibintu byarahindutse. Habanje kwifutira guhagarika ibyo gutora ibisiga irya nino mu gihugu kuko irya njavyi yari yabigize ubuhizi yibwira ko ari ubuhinga bwo gutera ubwoba abarundi kugira ngo bamuyoboke ku gahato. Ntiyabona ko yariko arabiba urwanko rukomeye mu barundi vyari kugwegera n'umuryango wiwe. Hongera kandi hakurwaho ibyo guhora abantu ivyiyumviro vya politike vyabo aho atawari acubahuka kuvuja ahabona vyitwa ko atavuga rumwe n'ubutegetsi. Hongera kandi hakurwaho imvugo zo gusotorana mu banyagihugu binyegeje mu mugambwe kuko ivyo biri mu vyononera vomera urwanko n'inzigo. Iruhande y'ibyo byose rero abagabo bakoresheje ubwenge buhanitse bwo kunywanisha abarundi atandi kw'isi birakoreshwa mu kurondera ivyatuma abarundi bisanga bavuga rumwe ku buzima bw'igihugu bakarabanza kwibagira imigambwe yabatanya. Nimboneka rimwe aho abarundi badasangiye ivyumviro vya politike bahuriza ku kwidogera ubutegetsi. Uko kandi guhangayikishwa n'ivyankenerwa bose baburiye rimwe ata mwana n'ikinono abiyita ko bari mu mugambwe uri ku butegetsi ntibaronke aho babisaba co kimwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Biriko birafasha abagabo kwegeranya abarundi kugira ngo bisange bafise intumbero imwe ku gihugu. Mu bidutomba biragoye kumenya abari ku butegetsi ndetse n'abatavuga rumwe nabwo bose umurya n'umwe. Uri mu mugambwe uri ku butegetsi aremeranya n'uwo batavuga rumwe ko vy'ukuri ibintu bikwiye guhinduka. Bamwe baragiriza indongozi ko ubutumwa bw'impanuro babwirengagiza. Ubu ngo bamwe n'amate aza ariko arakama n'iminwa yuma kuko kuvuga. Mugumuzi ishavu rya bamwe mu barundi hari ingingo zagiye zirafatirwa bamwe mu bari barimonogoje mu kumenyekana nabi ku butegetsi bw'inyavyi kuko kwihanira kw'abarundi bafise ishavu vyobaye ibindi. Urugamba kuwarusamiye hagati bizomuvuna gukanura neza ngo abone uko urukino ruriko ruragenda. Ariko kandi mu batakubise urugohe kuva mu ntango barabona neza ko la machine est toujours à marche. Iyo ikaba ari intahe rero twari twahawe n'umwe mu bamenyesha amakuru. Reka mashimire rero tuza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.